uko kuntu Trump atinya ko abagwaye batohonyora ku butaka bwiwe urumva kubera ko bahava banduza abandi Amerika igafatwa ni nayo makenga abanyakenya bariko baragumuka abanyakenya bari mu myigaragambyo ni nayo makenga bafise uvuga ati abo bantu Trump yarinze yanka kwakira kubera ko bagwaye twe tubakira nkande twe nitwe dushaka kwiyahura abanyagihugu gapanika tikikiza gishobora kurandura umuntu mu mwanya muto ikikiza atanurucancuru nahari atamutu hari gute twocikwegera twocihamagarira Trump kikiza kimaze gutangura yarashizeho ingingo zikarisha zo kwerekana ko atamuntu numwe uwitwa ko azoba yaranduye Ebola ashobora guhonyora ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika n'umunyamerika yanduriye mu mahanga nashobora kuja muri Amerika uwo yandoreye reka turandera kandi gahugu hariya nyene hari jana hari leta zunze za Amerika zifatwa nk'igihugu kabuhariwe gikomeye mu bisata byose yaba ubuvuzi yaba iki kukibona nigwa no kwakira abanyagihugu biwawe bavurirwa iwawe Ebola cyo kimwe n'ibindi biza nikiza aho giteye kubera ko ubwacu abari kiza gifise ubukare bunini gishobora kwica abantu benshi mu mwanya muto usanga rero kandi kikaba coroshe kwandukiranira hagati y'abantu uko kuntu rero kicandukira binyarutse ugaca usanga rero ibihugu amareta ikibapanika biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo bikunda ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomere niyi mubona iri kiraca munsi ndabaramukije aha ni kuri Paulo Cash Media ni muri gwa rukurikirano rw'ibiganiro twama tubashikiriza ni Jake Christabera Munezero na mugenzanje Patrick Rusage Hatangimana mu biganiro twaheruka kubashikiriza vyerekeye Ebola twababwiye yuko harimo ivyo ikigo gishaka kubakwa na leta zunze ubumwe za Amerika muri Kenya twarababwiye yuko abanyagihugu b'igihugu ca Kenya batigeze bavyakira neza batigeze bemera yuko ico kigo cubakwa muri Kenya mbere haragera naho bagira imyerekano naco mu biganiro twakoze naco leta yari bwabivuge ko ariko twarabona yuko sentare nkuru y'igihugu nayo nyene yahagaritse ibikorwa byo kubaka ico kigo ku munsi wa mbere rero kumwijoro niho umukuru w'igihugu yagira ica bivuze ko aravuga yuko iyo ngingo yayifashe kugira ngo akingire abanyagihugu avuga ko yayifashe kandi yiyumviriye ku banyagihugu nubwo abanyagihugu atariko babibona avuga ko kandi imigenderanire afitanye na Amerika babakoreye ibintu byinshi batari kubima iyo service ijambo ryiwe yavuze ngo ariko akora ibyazi kandi yabikoze yiyumviriye ku banyagihugu ngo ashaka kubakingira ngo ico kigo ngo kizofana naho hogira umunyakenya novuga yanduye avuga yuko ico kigo kizofasha kuri leta zunze ubumwe za Amerika nazo zemeje yuko zahaye amadolari miliyoni 13 z'amadolari igihugu ca Kenya kugira zishobore kubaka ico kigo
zemeza kandi yuko ico kigo kizokorerwamo n'abaganga b'abanyamerika, ariko Amerika yo ivuga yuko ico kigo kizakira abanyamerika gusa. Amerika kandi yemeza yuko yamaze novuga yamaze kuzana ibikoresho n'abazokorera muri ico kigo. Sentare yari yabandanije yanka gushika ku munsi wa kabiri imigumuko yahitanye amagara ya bamwe muri iyo migumuko, ariko leta iyo sentare nkuru y'igihugu ntirashikiriza nayo ikivuga kuri iryo jambo ry'umukuru w'igihugu wa Kenya. Mbega Patrick, nubona yuko ibintu vya Ebola novuga bifashe yindi ntera, niko novuga? Ego mu bisanzwe bakunda kuvuga ngo amagogo ntasiga yandi. Ego Ebola cyo kimwe n'ibindi biza nikiza aho giteye, kubera ko ubwacu aba ari kiza gifise ubukare bunini gishobora kwica abantu benshi mu mwanya muto. Usanga rero kandi kikaba coroshe kwandukiranira hagati y'abantu, ngasanga abantu babiri bashobora kwanduzanya, ugasanga kwandukiranira biranyaruka, gukorana ko guhemanira ko biki n'ibiki, ugasanga n'ibintu binyaruka uko kuntu rero candukira binyarutse, ugaca usanga rero bica bituma rero ibihugu amareta ikibapanika, bakapanika bavuga ati abanyagihugu bagapanika, iki kiza gishobora kurandura umuntu mu mwanya muto, iki kiza atanurucancuru nahari, atamutu hari, gute twocikwegera twocihamagarira. Kubera ko uno munsi muri Kenya nta numwe aratorwa yanduye Ebola. Navuga kubwanje mvuga nti yaramahirwe kuri Kenya kuba atawurandura iki kiza. Umugabo no munsi novuga abanyakenya bariko baracihamagarira ati ahubwo ni mukizane, kubera ko ivyo bagiriza n'umukuru kubera ko kuko ishirahamwe iryo shirahamwe ryagiye kwitwara muri sentare rijanye kijya kirego, ishirahamwe inovuga ari hagati y'akazira muntu. Iryo shirahamwe ryo rivuga ko uko novuga uko hoba hubatswe ico kigo bavuriramwo nova abagwaye Ebola, abanyamerika bazoba banduye Ebola bayanduriye, harona baza baranayanduye bayanduye muri Kongo. Bo bavuga ko abo bagwanya umugambi bavuga ko ico kiza gishobora gutoroka, kigatoroka kigatoroka kikaja hanze y'ikigo kikaja abanyagihugu. Ivyo biroroshe kuko nk'akarorero naho catangwe aho muri Ituri muri Kongo, muri Ituri aho catangura ubusiho kikiri kiramaze kurandagata hatari hake. No kuvuga ko rero Ebola nikiza, novuga ko je novuga ko abanyafrika twari dukwiye guca ubwenge. Ego irevre ibihugu vya Afrika turakenye, ego nivyo ibihugu vya Afrika turakenye. Kumva ako kadolare umuntu akaguhaye uravuga ati ego. Abanyagihugu bagirije umukuru w'igihugu yuko bisa nk'uko ariko arabadandaza, ego yakunze amahera kuko ugiye kuraba ingwara itindi gatera ubwoba abantu bakomeye, igatera ubwoba Donald Trump, si yo kuguza 2013. Ego sesa nico musanzwe abanyafrika barabakwiye guca ubwenge, bagatahura ico bita gukunda Afrika, ico gukunda igihugu, gukunda ivy'iwabo. Ego kubera ko ego imigenderanire ahari, imigenderanire nta numwe yanse, kandi ni byiza ko igihugu kigiranira imigenderanire n'ikindi gihugu. Ariko nimwe twavuga ejo turiko tuvuga ibijanye n'Uburusiya n'ibihugu vya Afrika, turabe neza ko iyo migenderanire rero tugiranira n'ibihugu bimwe turabe ko iyo migenderanire twunguka atari yo kudusubiza. Turabe kubera ko kuba Trump kiza kimaze gutangura yaciye ashiraho novuga yarashizeho ingingo zikarishe zo kwerekana ko atamuntu numwe uwitwa ko azoba yaranduye Ebola ashobora guhonyora ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nukuvuga ntibakeneye umuntu numwe yanduye Ebola ahonyora muri Amerika, kesa siko nuzo bari munyamerika. Nukuvuga ko recha wumva n'umunyamerika yanduriye mu mahanga nashobora kuja muri Amerika. Uvuga ko bari bati okay uwe yanduye reka turandera kandi gahugu
hariya muri kariya karere gature hariya nyene bagumiye hariya shira hari jana muri Afrika jana hari nibagumize Ebola yaho nta numwe ashaka ko kirandagata mu kibisi yose ahubwo twece dukeneye nk'abanyafrika twifuza ko kigwanywa ego kandi ego izi yuko ego turakenye kandi Afrika irakenye kandi Afrika urumva no mu bijanye n'ubuhinga n'iki urazi katari kirenga ku ego n'ibindi bihugu ego kera hateye ikintu kigahera iwabo kikazino bo bashiramo ingufu nyinshi bace none Ebola bambe coronavirus ubona atayiranduye byaraheze bararondeye umuti mugabo Ebola ihera igoma niyo mpamvu itanahera nta n'ingufu bazoshiramo kuronka rwo kurondera uryo rucanco ego ntaguciriyemo twarivuze igihe tweko tuvuga Ebola nyene ku wa mbere twaravuze yuko Ebola ubwayo yatanguye 1976 igihumbi kimwe n'amajana 976 Kongo imaze gutegwa na Ebola inshuro zigera ku 17 gushika no munsi mu virus atera Ebola virus imwe yonyene niyo imaze kuronka urucanco none iyo myaka yose leta zunze ubumwe za Amerika zarihe ibindi bihugu byari birihe OMS yari irihe kugira bikomeye ego barihe kugira ngo bashobore gutorera umuti burundu w'ico kiza kuko urabona nka corona yaje yataka uburayi na Amerika barayiranduye burundu bukwe na bukwe tumva yuko nta nguvu nyinshi zizojamo oya nta zizojamo kandi wumva ko n'uyanduye baca bamugumiza muri Afrika no kuvuga ko ni hano uvuga ati ahubwo afite mu bisanzwe byose bituruna hahandi nyene ni kuvuga ko ahanini kuba novuga abanyafrika bo baba ariko baratikira canke bagirane kubwabo ntaco babwiye kuko bafite byaye bavuga ati bafise uburyo ubwo buryo rero bafise mu mafaranga bafise basha bayazana akira tuguha amahera Ebola abe wacu bose banduye Ebola mu bajane wanyu mwe mushake mutwari Ebola nta nakimwe amahera ngayo oro izo ni ngamba nk'akaroro nko mu Rwanda par exemple mu Rwanda no kuvuga ko no kuyinjira twarabivuze ku wa mbere ego no kuyinjira nshobora kuyinjira no kuvuga ko ibyo ni ibintu mwe byerekana ko ego nimwe navuga ati ibihugu bya Afrika turakenye abanyafrika turakeneye amafaranga turakeneye gutera imbere ariko turabe ico banza no kuvuga turabe ico banza biraryoshe yuko ikiza kandi abanyabanga baranavyemeza ko ikiza vyoroshe kukigwaniriza aho kikiri hari n'abagiye bapropose ko ivyo ahubwo byari kuba vyiza ko kuko ubwayo Kongo ni nini yego ni nini abahanga bavuga ko basi bari gutuma baraba ukuntu yogumaho nyene bakubaka ikigo muri Kongo nyene nta abanyamerika ofite banduriye muri Kongo babavurira iyo nyene kandi ibyo byari guca binafasha nabo bandi banyagihugu ba Kongomani bariko baratikizwa n'iki kiza vyonoroshe ko baronka urucanco vyoroshe nuko ubwo rucanco bavuga ko ruzomara amezi 3 ndazi ko mu gihe Amerika yobona kabaye bariko baratikirira iyo mezi 3 nta na certitude irimo barakeka numva ni mu bisanzwe ni recherche scientifique bashobora kuvuga ati byanse ubwo ubushakashatsi twageze ko dusanze umuti twatoye udashobora kuba yivura burundu bugasanga ntibikunze kubera ko hari nk'ibindi bihugu hari ikindi gihugu uravyumvamwo none bibaza ko Kongo itarimwe abanyamahanga benshi ni kuvuga ko uno munsi rero novuga uciye wumva haro nk'abamwe bashobora no kubifata kumenya n'ubwirate nko kumenya n'ubwibone umva umuyagihugu ni wawe kandi leta zose za Amerika zifatwa nk'igihugu kabuhariwe gikomeye mu bisata byose yaba ubuvuzi yaba iki none kuba kukibona nigwa no kwakira abanyagihugu biwawe bavurirwa iwawe mu biteho uko igituma ndiko navuga uko kuntu Trump atinya ko abagwaye batohonyora ku butaka bwiwe urumva kubera ko bahava banduza abandi Amerika igafatwa ni nayo makenga abanyakenya bariko baragumuka abanyakenya bari mu myigaragambyo ni nayo makenga bafise uvuga ati abo bantu Trump yarinze yanka kwakira kubera ko bagwaye twe tubakira nkande
twe nitwe dushaka kwiyahura. Ega Patrick birumvikana nabo bagira imyigaragambyo bavuga bati none tweho ko twashaka abanduye bagumiyo banduye none twe babatuzanira gute kandi urumva abo bantu ba muri ako gace bashaka kubakamwe ico oye nibo bafise ubwoba cane kuko n'abantu nibo bahegereye ubuzima bwabo mu misozi kenshi aho baba buriyandanje ko Ebola ica mu bintu byinshi iraca mu bikoko iraca mu tudukoko dutandukanye ni ukuvuga ko biroroshe rero ko ego Ebola ica mu buryo bwinshi novuga bwinshi ahubwo umuti no muso wari uhari umuti no muso wari uhari Amerika Donald Trump yari gufata ingamba mu bambere ko wumva harimo n'abanyagihugu biyo bamaze kwandura Ebola canke abakekwa ko abanyamerika bakekwa ko bo baranduye niwe yari gufata ya mbere akagira ingamba zo kurwanya kino kiza ariko bitaciye mu ubwo buryo kuko mu ubwo buryo harimo ikindi kintu ico kigo cyo kubatswe Patrick Musa cyo kubatswa ahantu hari abamaze kwandura ego kugira kwandurira muri Kongo cyo kubatswe muri Kongo niko kandi abakenya bavuga kandi ikindi naco ego ikindi naco umugwayi asa n'uwundi none n'ubundi muri Kongo ni hari abandi bagwayi bagwariyeyo kandi baravuze yuko bizofasha abanyamerika nubwo Ruto yavuze ngo ni kugira ngo afashe abanyamerika hamwe n'abakenya yavuze yuko ico mu bisanzwe ikigo nico abanyamerika ubwacu ego kandi urumva n'abaganga zobara abanyamerika rero ikintu gihari uno munsi gikomeye ikintu gikomeye none ubwa mbere bavuga yuko atamutu hari sibyo nta mutu hari none ico kigo bacubatse umutu doshuvaye ahubwo nanje kibaza ico ni kibi ikindi kibazo nibarenga babandi 50 tutanda 50 c'est-à-dire nibarenga babandi 50 bazokwagura aha nakantu wumva yuko nubundi bazobaca baja dufate no mu yandi ego mu misanzo ibigo mwene ivyo baragira ego barashobora kuvuga ati iki kigo kizokwakira abantu bangana uko mugabo sibwo bwa mbere twumvise ibitaro ego ikindi naco sibwo bwa mbere twumvise ko ibitaro bishobora kurengerwa n'ibyo n'abantu n'abagwayi biba byarateganije kwakira bashobora kuba bafise uburyo buri efficace bakaba bafise umuti cyangwa ukuntu bashobora ku buryo abagwayi batahamara igihe kirekire n'ivyo bibaho ntawuzi novuga ntawuzi umugambi w'ivyo kuko kenshi imigambi y'abarengero ntago ari imigambi iza ari uwo mugambi wibatse abahinga kenshi baravyerekana barashobora kuza ego bashobora kuza bavuga ngo ni ikigo cyo kuvura ejo bikaviramo ikambi ya gisirikare ejo bikaviramo ibindi bintu ejo bikaviramo ejo bikaviramo bikaviramo ishirahamwe ry'abacukura ubutare ejo bikaviramo ibi baza batazanye na kamwe aje muri Afrika aza yakenyeye kandi urumva ico kintu n'ikintu gikomeye kuba kandi urumva nako kayabo k'amafaranga bizotwara niyo mpamvu no munsi abanyafrika twari dukwiye gusonza tukigumya tugakura amaboko mu butu tugakora kubera ko izo mfashanyo ziza mu bwo buryo izo mfashanyo zizuko ibihe byose zamaze tembagaza ibihugu vya Afrika niyo mpamvu n'ubu ubona ibihugu vya Afrika hamwe imvururu ataterambere ataki kubera ko usanga dushiri izo inyungu zabo usanga dushaka ko inyungu z'abarengera arizo zije imbere gusumvya inyungu novuga ziwacu inyungu z'igihugu cyangwa inyungu z'abanyagihugu ivyo ni byinshi usanga uno munsi gushikora munsi usanga ibihugu vya Afrika sirito kuva ubukoroni bugahera n'ubu turacari hahandi kubera iki abenshi usanga no gukunda amategeko bayategekwa nabo amategeko ho nk'ubu nk'akarorero kumva ko n'abantu babiri bapfuye ibatse ego abantu babiri bagapfa wowe nawe uri umutegerezo ukokeza ati bitegerezwa ahubwo hari akwiye gufatwa ingamba zo kukigwaniriza kuruvuga ati ntidukwiye ko hari n'uwoza hari uburyo bwo kugwanya ikiza ntikigushikire mugabo ntuco wubaka aho abanduye bazohitira kandi atari nabi wawe yego mu bisanzwe nta wuzi ico bigamije mugabo iyo bica hose ugerageje kumva ivyo abandi bagerageza gushikiriza barerekana ko Afrika tukiri nyuma cyane mu bijanye no kwikukira niba bavuga yuko atarucancu ruhari
bagaca bubaka ikigo cyo kuvuramo abagwaye iyo ngwara badushobora bavurisha iki none ubwo buryo ntibari kubukusaniriza hamwe bakabujana mu Buganda no muri Kongo bakavurirayo aba bagwaye abagwaye bakabavurirayo kubera nimwe navuga umugwayi asa n'uwundi hari abakongomani bariko baratikirira muri Kongo niho ubwo buryo none Trump yemeye gutanga mu kuja kubaka ibindi bigo biri special aho no kuvuga ko yari gutuma no vuga ubwo buryo butanga abutanga mu ivyo bigo byo muri Kongo biriko birahangana nico kiza hama rero nabo bakongomani nabo banyamerika banduriye muri Kongo bakavurirwa iyo nyene hama ikiza kikaranduranwa n'imiziki kava muri Kongo kigahera abakongomani ubuzima bukabandanya nabo abanyamerika ibikorwa bagiye gukora bikabandanya bikava mu nzira urofete ke bacha bafata uwandi bacha bamukura muri Kongo bamujana mu kindi gihugu ebona nagerekezo cyo gukinisha nkuko mu bisanzwe nimwe navuga abanyafrika turakwiye gukanura hari ibizo bitari byo gukinishwa Ebola ibiri mu biza atiri byo uvuga ndavuga gute kujajurirako ego no kuvuga ko uno munsi navuga reka turindire nta wuzi yo bigamije mugabe nimwe navuga imigambi y'abarengera bari imigambi iri vast kandi bigoye no kumenya ihangiro bashobora kuvuga ati ni naho gupimira Ebola canke ni bya bindi n'ubu Ebola naho yohera ivyo bigusanga batanavyugaye sesa baca bakoresha ibindi bashobora ati bagaca batangura gacihinduka laboratoire par exemple baza baratretera ugasanga baranagira n'ibintu by'amaroshesha yandi ma virus Afrika turashari Afrika nyene ariko mwana nayo ibiri au controle baremeza OMS iremeza yuko abantu bandura muri Kongo igitigiri kiko kiragabanuka kandi en plus yo kugabanuka OMS ivuga yuko hari abantu bamaze gukira bivanye na kontinema bagira twizera yuko ko atabandi benshi mu bihugu bibanye na Kongo harimo Burundi ego Imana ishimwe cyane kaba tubona yuko kiriko kiragabanuka n'abandura muri Kongo bakaba ariko baragabanuka n'abandi bifata neza no vuga bakurikiza impanuro z'abakira twizere yuko bizogaruka bitararenga bizogarukira hafi ego umuntu yobyizera cyane reka turindire ego usanga ikibazo gihari nuko gushika no munsi kukidahera burundu yebora yego erega nico kibazo gihari no kuvuga ko uno munsi gwera kuri leta zunze za Amerika Donald Trump cyo kimwe n'abandi bategetsi bisi bare bakwiye guca bicarana bakavugana ati none ibino biza twobigwaniriza gute rimwe hamwe bitasubira kugaruka ubugira kandi siyo none kuki batavuga bati ireka turondere nimba ari umuti canke iki tukigwanya burundu kive mu nzira hama bafite bibandanye yo mpamvu rero no kuvuga ko uno munsi bimwe mu byo shobora guteza imbere Afrika cyambere nico nuko ibihugu vya Afrika bija hamwe bigakora bigatezanya imbere bigatera imbere ubwavyo bikunga ubumwe ubucuti bukomeye bugana kwiterambere rirama nta mu bihugu vya Afrika kaba ari byo bifata izo ngamba zo kugwanya ivyo biza kuko no munsi Amerika yariteje imbere iratera imbere kiraba igihugu rutura gushikaho ubu badakeneye nuwohonyorayo afise utwo tuntu tutuvirusi izo za Ebola ni iki ejo twarakoze ku bintu vy'amazi naro kagira ngo ibihugu byose yankira kushika ku butaka kugira namuze ni kwa kundi Afrika iri nyuma yego twabivuze ejo twa ukuntu ariko agerageza kudashaka ko abanyafrika bahonyora muri Amerika sesa ubu yitwa bundi buye kubera iki haguma hazi bundi ico ni kwiga cyane cyo kubaza ababije ego by'amagara y'abantu mugabo ico kandi bikazanana muri Afrika bizanana muri Afrika kandi urumva novuga gute Afrika niyo ifise uburyo buke bwo kutreta ikintu kikiri hafi ego niyo mpamvu navuze ko ikintu cyari gikwiye gukorwa muri Afrika kwari ukuja hamwe ibihugu bikunga ubumwe bw'ukuri butari bwo mu majambo gusa yego ibihugu vya Afrika bikaja hamwe bikunga ubumwe bigaharanira iterambere rirama hama bakiga ingene bogwaniriza hamwe ivyo biza kandi ku buryo unuvuga uburyo burama ico kiza atakiza gitera
ibihugu vya Afrika bigaca biduza amaboko gatangura kwa guhamagara ibihugu vya Burayi ngo muze mudufashe dutewe nibiza erega ivyo nimwe mu bituma na colonisation idahera nimwe mu bituma na colonisation idahera kuko iyo nk'ibihugu vya Afrika duteye imbere nimba ari nk'ikiza nk'ico ibihugu vya Afrika tucavuga ati tugira tukigwanyirize hamwe c'est fini ico kigo abanyafrika bakaciyubakira bakavuga ati bikaba bisanzwe bihari umunyafrika azokwandura iki azoja azituri muri iki gihugu Ivoire no Amerika yohetse ikabona ati tiba abantu baritunganije sesa nuko nibaza ni ibintu bizobandanya ikintu ca Ebola n'ikintu kiragishinga abantu benshi benshi cyane ubona ko Kongo kene cyo Kongo n'ababanyi dusabe Imana ibafashe ikiza gishobora kurangira kuba hari ibindi bihugu bitarandukirwa mu buntu bw'Imana umuntu atararonka umuntu yanduye ntiyariho kwihamagarira abanduye kandi umurindi biriko tubona yuko biriko biratera imbere n'ata rucanco ruraboneka abasa niba ariko ubuye basi umurindi wego uri kuragabanuka urugero rwiza nk'uko wemeza ibitangaza aha ni kuri Paulo Cash Media tubandanya tubasaba mudushigikire mugire sabone mu likinge mu partage inkuru zacu zishikire n'abandi yarije Christabella Munezero nari kumwe na mugenzanje Patrick Rusage atanga imana naho butaha ciao ciao biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Palo d'Argent twaramaze kugitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese ayo mahirwe rero ntagucike we umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17 abafise imanza abafise evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero ni iyi mubona iri kiraca munsi